Nk'irindwi na kabiri nari mfise imyaka ndwi. Irindwi na kabiri nabona ingene abahutu bahunga, aho n'abahungira imuhira naho afete abantu ntibabaye babi bose, araho nabo papa yaranyegeza. Je nari norohewe kubera nari mfise umupapa afise uburyo avuka mu bami naco narembuze mu baganwa. Ati rero byose byari sawa, byari sawa vraiment. Kandi papa wanje yari mu intellectuel, yariganye n'abagwa gasore muri groupe scolaire de Butare aho mu Rwanda. Yego niho bahuriye na mama wanje. Yego mama wanje ni umunyarwandakazi. Ndakubwiye nka historique ya papa wanje, nigeze akumira abahutu, yamye akunda abahutu bose. Abo bantu yongeye abahutu n'abaganwa bamye ari ikintu kimwe. Abantu batashoboye kumvikana n'abaganwa n'abitwa Bahima, kandi nibo badukuye ku butegetsi. Oparava ababirigi bataraza, abarundi bari bamwe. Nibo baje kudupima amazuru, batuzanira ibintu byo kuwanganisha. Yego, je ndiko ndavyumvira. Je nkomoka kuri Bitaruka Baltazar, Bitaruka Baltazar wo kwa Ndugu, Ndugu wo kwa Sebudandi, Sebudandi wo kwa Mwezi Gisabo, Mwezi Gisabo wo kwa Ntare Rugamba. Winjiye mu gisirikare kubw'imvo? Egome cyane imvo nyamukuru, kubera bari badutwaye itongo, bakahubaka ikambi yo mu Rumonge. Ninje ndondera iyo ntumbero umugano gukunda igisirikare nawe gikunda. Baragikunda. Yego. Ko na sogokuru wanje yari umugwanyi mubi cyane. Yitwa Ndugu. Sinibuka ko mwibuka intambara yo kwa Barumariza. Niyo yabomoye. Rumariza. Sogokuru wawe yari mu bomoye ba Rumariza. Yari chef d'état major. Amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine, nawe uriko uradukurikirana cyane cyane uri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ukurikirana n'isamirizi ya Irebe FM 91 n'ibice bine kuri Radio Garden, mbese no kuri site web yacu ya Irebe FM, akaba ariyo we3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Ndakubwira ati rero ni ikinyamakuru kimeze neza cyane kandi kigerageza kuzana amakuru ameze neza ari ku mwanya. Kuri micro nkuko muvyumva ni Beni, kandi abari jeyo tuza kubarana igihe cy'umwanya wose kiganiro kiza guherera. Ku behind camera akaba ari CK Professional. Umutumira wanje wite kuno munsi twashimye gutumira ni umutama bita Jean Marie Bitaruka. Yahoze ari mu ntwazangabo z'igihugu, yahoze ari umusirikare w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Twamuronde kugira ngo adufashe na cyane kubijanye na kahise igihugu cacu, atwiganire byinshi we yaciyemo nk'intahe yiwe, mbega yavukiye hehe kugira ngo agire uwo muhamagaro kuza kwinjira novuga kugwa mu gisirikare cy'igihugu byagenze gute, mbega kukivamo byagenze gute, mbega ubonye asanzwe akora iki, mbega nigiki atumirira cyane abajene canke ugwaruka bamwe bagifise ubwoba canke bagifise kumbure wa mutima wo kudidinganya ati mbega amwe noja kumbure mu ntwazangabo z'igihugu, mbega bizogenda gute kumbure atwankohaje canke yankohaje n'uwo wese kumbure avyifuza, yumve yuko ari iteka, yumve yuko kwitangira igihugu canke gukorera igihugu ari iteka. Araza kutwiganira byinshi kubijanye n'akahise, mbega Uburundi bwa kera kumbure twebwe taravuka ngaho muri za 70 na canke 80 na, mbega bwari bumeze gute? Nka jewe nivukiye mu 90 na, urumva byinshi ntavyo nzi. Bageneye yuko kumbure atwiganira byinshi, atubare byari bimeze gute, mbega abarundi bo muri ico gihe byari bimeze gute. Araza kutwiganira byinshi ndazi, na kajyo keza twaronse kumbure araza kudufasha byinshi, tuhamenyere byinshi, tuhungukire byinshi. Ndakwera ati rero fata agatebe kawe wicare twumvirize inahe ya Jean Marie Bitaruka, kumbure araza kutwiganira byinshi, kumbure araza kutwidondora byinshi, atubarire kumbure n'amavuko yiwe kuntu byatanguye byose. Reka tumuhe ikaze. Amahoro mutaha Jean Marie Bitaruka. Neza. Biraza neza. Yego kabisa. Kumbure ndashobora kuba nakwidondoye nkasanga nakwidondoye nabi, mbega batakuzi uba witwa inde mu bamwitwa bandi? Misanze je nditwa Jean Marie Bitaruka. Abandi umwana wa Bitaruka Baltazar. Bitaruka Baltazar yari umwana wa Ndugu. Ndugu yari umwana wa Sebudandi. Sebudandi yari umwana wa Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo yari umwana wa Ntare Rugamba. Hari bishasha kumbere ndahamenyeye ntarinzi. Uri umudesanda wo kwa Mwezi Gisabo? Yego, mvuka mu bwoko bw'abaganwa nk'abandi umwezi. Sokuru wanje yitwa Ndugu. Ndugu yari umwuzukuru wa Mwezi Gisabo. Uwo Ndugu wumva sogokuru wiwanje yari chef d'état major wa Mwezi Gisabo, niwe yirukanye abarabu n'abazungu.
nukuri. Yes, ako karagaciyemo kumbure ndazi turaza kwigira byinshi nk'ivyo je navyo narinzi, ariko urumva ndanaryohewe cyane kurumva yuko histoire je y'ivya kera kubijanye n'ivyamwe intwara ya cami n'ivyakurikiye bunyuma mpora nshaka kubimenya, mpora nshaka kuvyumva kuko nasanzwe n'abakunzi bisamirizi yacu n'abasanzwe bakora ibiganiro dukunda kubijanye n'akahise, dukundisha kumbure abarundi igihugu cabo cyane cyane muri yantu mbere yo kubumvisha ivya kera kugira ngo bamenye ivyo bariko barakurikira, bamenye uburemere bw'igihugu. Ego mbega dutangura neza, Jean-Marie Bitaruka yavutse ryari hehe byari bimeze gute? Je navutse mu 1965 ari igihe ca Mwambutsa abangira icenge. Aba navukiye mu Rumonge. Amashuri mato mato nayigiye mu Rumonge. Igihe natangura ishuri hari muri 74. Natangura ishuri nkuze kubera twebwe kera tugitangura amashuri bagupima ukunyu kuboko kugira ngo gufate. Jewe ni kwafata kugeza ngeze imyaka 9 cyantangura ishuri ntevye rero kera niko vyari bimeze. Bagupima ukuboko kugutwe kutakoze kugutwe ntiwatangura ishuri ryawe. Ati rero wewe amayo cyantangura ishuri muri 74. Natangura ishuri ku mashuri bita ya Gamukama y'abapatiri mu Rumonge. Navuye kuri ya Gamukama baca dutwara ahantu bita kuri Rumonge 1. Rumonge 1 ndahava nja kuri Rumonge 3. Muri 6e naraduwe inshuro nyinshi ngiranda. Iyo twakora concours concours yacu ya kera igi Gifaransa n'ibiharuro gusa. Igifaransa n'ibiharuro gusa ivyo mwakora kaje n'amashuri menshi visi. Oya ati rero mwakora concours Gifaransa n'ibiharuro gusa. Yego ati rero bishika gushobokera gute dubure izo nshuro zose? Reka naduwe inshuro nyinshi kugeza aho niranda. Après tout chansaba akazi muri Société Régionale de Développement Rumonge bita SRD. Ubu sigaye yitwa OHP. Après tout muri 89. Bon 88 yarateye intega marangara. 89 mba décidé kwinjira igisirikare cy'u Burundi. 89. Yego après 88 yantenga marangara. 89 yo ninjye gisoda ndagishaka kandi ninjye gisoda ndondera ingene nshobora kubura leta y'u Burundi. Uti kubera iki? Hajya wubatse kandi yo mu Rumonge yari itongo rya data. Nakubwiye ko ndi mu bwoko bw'abagami twari twagukiwe, twari dufite amatongo menshi. Ukubira utwibutsa ubwoko bwawe neza na neza ukomoka kuri nde nande? Urumva rero uti ukomoka kuri nde nande? Je nkomoka kuri Bitaruka Baltazar. Bitaruka Baltazar wo kwa Ndugu wo kwa Sebudandi. Sebudandi wo kwa Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo wo kwa Ntare Rugamba. Nukuri. Yego. Ati rero winjiye mu gisirikare kubw'imvo? Egome cyane imvo nyamukuru kubera bari badutwaye itongo bakabubaka ikambi yo mu Rumonge. Ninje ndondera iyo ntumbero mugano gukunda igisirikare nawe gikumva. Baragikunda. Cyane cyane urumva yuko mwava mu bwoko bw'abantu basanzwe bagwana igihugu kuva kera, urumva Ntare Rugamba Mwezi Gisabo na bose bafise amateka meza cyane ku gihugu. Nakubwiye ko nasogokuru wanje yari umugwanyi mubi cyane yitwa Ndugu. Sinibuka ko mwibuka intambara yo kwa Barumariza niyo yabomoye. Rumariza sokuru wawe yari mu bomoye ba Rumariza. Yari chef d'état major kabisa, twari intwazangabo nuko umva prime uyu munsi. Nukuri atwara intwazangabo z'igihugu z'umwami kabisa. Numva yuko mufise amateka menshi ari mu muryango wanyu. Ico gihe ko twumva yuko wewe muri jeunesse yawe ahanini yaranzwemo kumbure n'amaperiode amwe mu gihugu cyako gica mu makuba. Urumva yuko wavutse mu 60 na hariyo crise yabaye muri 72 hakaba ari nindi yabaye muri 88. Ico gihe wari wirukana n'ubuzima mbega vyarakorohera ico gihe kuba muri ivyo bihe? Nyirindwi na kabiri nahifise imyaka 7. Irindwi na kabiri nabona ingene abahutu bahunga aho n'abahungira imuhira naho afete abantu nibabaye babi bose araho nabo papa yaranyegeza kabisa. Yego ubwa rukundo nyine abarundi bwo gufashanya hagati yabo cyane cyane. Ego bega ati rero vyarakorohera wewe kuja ku ishure, vyarakorohera gukora ivyo byose, bega byari bimeze gute? Je nari noroheye kubera
nari mfise umupapa afise uburyo avuka mu bami naco narimbuze mu baganwa. Ati rero ibintu byose byari sawa vraiment. Kandi papa wanje yari mu intellectuel, yariganye n'abagwa gasore muri groupe scolaire de Butare aho mu Rwanda. Yego niho bahuriye na mama wanje. Yego mama wanje ni umunyarwandakazi. Ati rero mutama wawe yariganye n'umuganwa. Yego bariganye Asrida. Bayita groupe scolaire de Butare. Kabisa. Ati rero bigenda gute mbega mutama we yitavye Imana gute bimeze gute? Papa wanje en fait yakurikiranye uburimyi. Yarigize kuba ari agronome communale wa Rumonge. Mu nyuma wa chef du personnel muri société régionale de développement yo mu Rumonge nyene nababwiye ko nigize gukora muri 85 mvuye mu mashuri. Mu nyuma yabaye mu chef muri centre de l'agriculture de Bururi. Nyuma ritaba Imana imisi yo yari yashitse. Yego ntiyagwaye. Aha mutama kazi nawe gute? Muvyeyi yakwibaruka. Muvyeyi anyibaruka. Avuka nawe nyene mu bwoko bw'abaganwa bo mu Rwanda. Bo kwa Kigeri. Urumva ko ndi mu buganwa kwiye. Naho ubwoko bwacu babutwanye muba kuri difficile. Bari barabyemeye ubwoko bw'abaganwa urazi yuko na Sendege yagize kwitoza avuga yuko agira aharanira agateka k'abaganwa. Mugabo nawe nyene ivyakunze yaronse ijwi rimwe gusa igihe c'amatora. Ati rero mwebwe ati rero Evan desanda ikuye kabisa y'abaganwa. Yego na cyane cyane. Ati rero mbega rero kugira ngo utangura ku kazi byarakoroheye ko tuzi yuko kugira ngo karonke ico gihe hamwe kumure baraba bimwe mbega vyagenze gute kugira ngo karonke cyane cyane ko tuzi yuko ubwoko bw'abaganwa bavuga yuko bidasa nuko hirya gihe byari bigoye. En fait uravye abaganwa n'abatutsi bafise semblance imwe. Igihe je ninjira igisoda abahutu no batinjira cyane sinzi ko batinya. Mo ma promotion iwacu je nashobora kwitegereza nkabona nta mutu n'umwe mbona. Ivyo byarashitse kenshi nkaguma nibaza ni ibintu biki. Ubona ko tuzi yuko bavuga yuko ivyo by'abahutu n'abatutsi ko iyo ibintu byazanywe n'abarengero ko bitari bikwiye ko biba mu Burundi ko arundi bose ari bamwe. Mbega mwe mwavyakira gute mu kibano mwabona ko ari ivyonye byari bimeze gute? En fait ndakubwiye nka historique ya papa wanje nigeze akumira abahutu yamye akunda abahutu bose. Abo bantu yongeye abahutu n'abaganwa bamye ari ikintu kimwe. Abantu batashoboye kumvikana n'abaganwa n'abitwa Bahima kandi nibo badukuye ku butegetsi. Micombero niyo yadukuye ku butegetsi kandi urazi yuko mwambutsa bagira icenge yari yaramubwiye ati ndagusigaranye igihugu mugabo si ci wawe. Nica ndize Share umwami wa gatanu. Mugabo amaruriro yiwe ndibaza yuko mbere yuko abahutu n'abatutsi bicana batanguye kwica ndize bamusanze Igitega. Kandi gushika uyu munsi nimva yiwe yarazimanganye ntawe uzahira. Na cyane cyane urumva yuko biragoye. Urumva hanini bavuga yuko baragerageje kurondera n'ubu nkuko bivuze nituramenya kumbure imva yiwe ahiri ariko ntaco muri manizo dufasha ngira bizova bishoboka mu myaka iri imbere ubuhinga ni bwa gitera buje imbere gose. Ariko ahanini je nshaka unsigure neza ati mbega ivyo bintu ko twumva yuko ubwo bwoko abenshi tukurikiranye ivyo abahinga bagize imisi badusigura tubarira yuko ivyo bintu byaje bizanywe n'abazungu sino abarundi bose ari bamwe. Mbega mwebwe ku ruhande rwanyu mwabona ko ari ukonye canke niko byari bisanzwe bimeze kuko bo batubarira yuko umuhutu yari umuntu yaba ari umukoreshwa. Umututsi nawe yaba ari nk'ujya twita ngo umuboss umukozi umukoresha. Mbega byari bimeze gute? Byari bimeze uko nyene canke mwabyita ukundi? Je ngenda vyumvira oparava ababirigi bataraza abarundi bari bamwe nibo baje kudupima amazuru batuzanira ibintu byo kubanganisha. Yego je ndiko ndavyumvira. Yes na cyane cyane. Ati rero tugende rero uragiye mu gatandatu biranse uradubuye kangahe? Gatanu uvuze gatanu gatandatu. Nadubuye gatatu kandi iyo shuri ryonyine nadubuye. Ayandi yose naramenye. Amaro vyanse gose. Alors donc papa maze gupfa yari chef du personnel aho hantu. Directeur waho hantu SRD Rumonge yari mu vyaranje yitwa Nobera Epitas. Niyo yanguye muri aticha nganda gwa akazi.
ndimenyereza muri mekanike kandi nari maze kumenya byinshi ico gihe kandi nahembwa n'amahera menshi 8,500 vya kera yari menshi cyane ama après tout nobera arahava ama naje narize gushwana n'umuzungu yadutwara yitwa Deruar Jacques uwo muzungu yarambangamiye gose yaranyanga kubera yarabona ega jewe twapfike nganye umushara n'umuntu ahejeje sifa nukuri wejeje test nawe yafata 10,000 aho hari muri 85 umuzungu agacanya aranyangiriza ndamukubita muri 85 ndamukubise oya aho nari maze gukora nk'imyaka nyingahe y'ibiri bica nk'itatu niho hacaterantera amurangara nshomere cyane ngira igisoda muri 89 nukuri giye cyane nk'amarangara hoho twese abenshi tuvyumva ku matwi mbega byari biki byo bya ntingamarangara niga marangara ico gihe hatwara buyoya ngo yari hanze ama garutse kumva ngo abantu batemanye iwacu mu Rumonge n'ivyashitse babumye dufatana mu nda byabaye ntingamarangara muri mse ntingamarangara ni hehe na ntariza numva ngo nizangozi iyo nahonze mwavyumva gusa uko nyene ku radio zari zihari mbega ico zari ziriho yego mwavyumva ku radio gusa uko nyene twagendana ama radio ku maboko twumviriza abajene bake ashaka ko ngo ibintu byari bimeze neza cyane wasanga ngo mugendana imfunguruzo anye kuri Porte Saint-Yves yego ashaka ngo ibintu byari bimeze neza kandi kwari sawa cyane yego kabisa ego ati rero ngwe rero Jean-Marie Bitaruka arinjiye mu gisirikare mu kwinjira mu gisirikare byari bimeze gute bakwakiriye gute byari bimeze gute mu kwinjira mu gisirikare naho nyene twarakoze ikibazo twakoze ikibazo cy'igifaransa n'ibiharuro naho nyene kujya kwa concours bagaca bacagura abafise amanota menshi kandi ntibaraba ubwoko vraiment mugabo ubwoko bwari ari bumwe je n'abahutu nabonyemo bari abatutsi gusa abayobe bagataha yego rero nabiyomora kubera inkoni igisirikare no blague ntago ufite natakwa kuri boko bisaba yuko hajamwo aba homme fort amatwa dusumira ego ati rero wewe urinjiye mu gisirikare uratoye ikibazo uragiye muri zirya exercice bagira wa byose warafashije biragenda neza cyane yego ati rero wabonye bimeze gute nka wewe kumbure w'ico gihe umujene wari ufite imyaka ingahe ico gihe kumbure kwibutsa 23 ko sinibuka neza ibintu nk'ivi wavyumva gute wiyumva gute je niyumva courage gusa kandi ninjiye mu gisada ndagikunda kandi intumbero yanje yari kuburanya irya kambi yo mu Rumonge kubera yari itongo ry'iwacu yego numva objectif we wari ufise yari ikomeye cyane ndashaka kubandanyiriza ngakubwira ingene vyagenze gute bo muri 90 nari mejeje formation Bururi ndacenja muri 3e bataille commando Igitega ndagira formation y'amezi 3 ndaheza kandi nari mite muri Gitega nyene batwagura n'umu majoro yitwa Maregare Leonidas yarapfuye ari colonel mengo ico gihe rero mejeje formation bace bantwara mu Gipara nagize formation y'ijana na kabiri y'abaparachutiste igihe hatwara witwa Bayisabe komanda wa instruction mejeje nacenga retour mu kambi wacu muri komando nyene yitwagwa na Maregare Leonidas Chamba instructeur muri komando navuye muri komando muri 93 nyuma y'urupfu Rwanda Danger i Bururi naho nyene mbo instructeur naraformye la 9e session de candidat sous-officier waraformye abasirikare naraformye abasirikare nahise mewe narayiformye abenshi baranzi muhatama bakera batwagwa n'uwitwa Cishayo komanda mu nyuma cy'aba major yirize kuba n'umugarde koro kwa Cyprien Ntaryamira ubu yarapansiye nawe nyene kabisa kandi acariho ego ati rero ivyo vitongo rero akora tubarira ati rero objectif warayishitse ko vyagenze gute ego iyo parasi aho rero ingene vyagenze nkiri muri komando nkiyeza ama formation nshitse muri komando chef d'état major Jean Bikomagu yaraje atugisha theorie morale avuga ati ngo uri musirikare nabazi kibazo inyuma ya vyose nabazi kibazo cyari cyo cyose ashatse
je ndavuga ni kibazo ngomba kubaza kiri divers ivyo wavuze ni mugabo sinzi ko mushaka kumijamba ativuga cyo byategera micro namusigurira nimbo nyakuba mukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiyeto je nitwa Jean Marie Bitaruka nari banje ndi president ndavuga ni petezi wanje nje gero ufite piti yayo ico gihe nari premier class nabwo abe na caporal hanyuma rero caramaza ativuga ico kibazo cyawe ndavuga ni hajya bubatse Karumonge ntibabubatse mu itongo rya data nindibuka yuko mu batwaye Karumonge uri mu ba mbere kandi wari kapiteni ico gihe nyakuba chef d'état major ni kandi papa yaraburanye incuro nyinshi nigeze atsinda nibeze bamuha indaminite je nagira mbaze ni kubera urabona nico gihe bubaka Karumonge nije nari nkiri umwana mutonya mugabo ndibuka ko batwimuye tuva mu ikambi tuva hajya hubatse kambi tuja kuba mu Giswahili nico gihe ububatse iyo kambi yitwa Nyogoza Aloise yari mu entrepreneur kandi yari mu byara wabagazaga bo hanyuma rero papa yari nzapfa ataronse umuzibukira nagira ndabasabe mbaze yuko mushobora kuduha indaminite itongo ryacu yarabinyemereye kandi nashitse no muri état major yansabiye mukuru w'ikambi ati umuntu mushkonje umwe amafaranga mushikane Bujumbura muri état major biri ico kibazo ciwe dushireho komisiyo ivyiga ashikirizwe indaminite yiwe kurema narayironse mugabo nevye ariko narayironse kumbure waciye wumva rero gute kwifuza kubandanya mu gisirikare ko cyo rushaka gushika ko wari wagishitse ko cyangwa byace bigenda gute kugira ngo bandanye okay urumva jewe ayo marana yaronse maze kuba caporal aho onya bari grade ya kangahe ni grade non uvuye kuri Rokri ucuja kuri deuxième classe uwe kuri deuxième classe ucuba première classe uwe kuri première classe ucuba caporal ya nyuma mu de troupe ni caporal chef ni ya gatanu ico gihe wari caporal rero je navuye mu gisoda ndi caporal kabisa ati rero bica bigishika gute rero cyane bigica bigenda gute kugira ngo bandanye kandi iryo tongo wari umaze kwironka okay aba yamaze kuyaronka muri buka cagiye Lieutenant Gaston agize coup d'état amarana imaze kuyaronka ngira ndaronse 98 99 ingwano yari kiriho mu Burundi y'abadede n'abafabe nivyanyoroye mugabo nashitse kwa komanda w'ikambi kuko komanda atwara igisirikare chef d'état major ndamwiganira ivyanje ndambwira nkeneye gutaha vraiment ati none wogira utahe mu ntambara banza urindire nararindiriye gushika cagiye ca coup d'état ya Gaston mu nyuma asubiyeyo aca mikete yo kuva mu gisirikare kubera nifise amara menshi yaramaze kundemera canitaye uko ego ndumva yuko ku rundi ruhande mwaravuganye arababarira ati n'uburyo yagiye ati rero wewe baraguhogogwete aragera aho usaba yuko wisokera wivira mu gisirikare ego inkuru y'umwana isubira inyuma ati rero ucinjira mu gisirikare wimva gute wumva ko ari ibintu bimeze gute ucinjira mu gisirikare nagusiguriye ko nacinjiyemo ndagikunda d'accord ubwo intumbero yanje yari kurondera indaminite itongo ryacu ariko urumva yuko nk'ubishaka ari urafite cyo muterero kamubarira gisirikare ni ciza ugiye nko mu rwego rw'aba officier aragera igihe kera barakubakira n'inzu kandi n'ubu bapangiwe amazu na leta amatara n'amazi ni leta sinumva igituma umuntu atoja mu gisirikare kandi basigaye bahembwa menshi sico kimwe na twebwe niwe bakera twahembwa make cyane ati rero urutwari ati wavuye mu gisirikare hariyo crise mu gihugu tibuka ico gihe haravuzwe yuko abasirikare bari bagumutse ico gihe wewe wari mu gisirikare wari hehe wavyumva bimeze gute wari mu kabiya nibutsa igihe abasoda bagumuka igihe bavuge ngo abasirikare bagumutse bishi mukuru w'igihugu muri 93 okay muri 93 je nari ngiri muri komando igitega inyuma yaho twe twavyumva ku maradio mugabo hari indege y'umuntu yitwa Domero yari ya Jida chef n'ibyo niyo agenda avuga ku mu makambi buri kambi y'u Burundi yarishitsemo agenda avuga ko Ndada yapfuye igihugu cagiye mu maboko
y'abasirikare ivyo naravyumvise waravyumvise kandi naramubonye no kumubona Ndombero avuka ivyanda uyu Mudombero agenda yego kandi nawe nyene yarapfuye yaragiye mu mpimba kubera ico kintu nyene ego urakoze cyane ati ni kibazo umuntu cyefuza ko mbega yavuga gute byari bimeze gute yavuga ko yishwe nabande byari bimeze gute urupfu rwa Ndadaye twebwe nyene tugumva twumva yuko yapfiriye muri premier batayo para kandi yahambwe ngo ahantu henshi munsi y'ibiti vy'imyembe mugabo après tout ngo baramushinguye baja kumuhambana iteka ego mugabo abasudani bigeze barasana yage oya none ko bavuga ngo numugwi w'abasirikare wari wagumutse byari bimeze gute umugwi w'abasirikare bavuga abishe Ndadaye mugabo je ngene ndabibona sinumva ingene ico gihe chef d'état major Bikomagu yashoboye gukiza umugore wa Ndadaye n'abana ba Ndadaye mugabo ntakize shebuja atwara igihugu bakiri muri Kamuha yarakijije umugore n'abana Ndadaye ngo bamukura muri Blende bamushira mu gasho bamukuye mu gasho bace bamwimurira mu Gipara mu Gipara niho yapfiriye mugabo amakuru menshi sino yamenye bagira muri toze bateye komanda buri munsi butava iwabayeho gute bega bibeze gute ico gihe nacenja kuba muhira mu Rumonge nari mfise imodoka zibiri zikora niyo ntembereramo mwa muhima vyagiye birahindagurika nacenza ngaye Bujumbura muri 2005 2006 ibintu nk'ivyo tanzwe no musi rero ukaburangura iki mu buzima bwa misi yose ubu nkora ivyanje ukorora itwawe nivyo umuryango ni sawa abana ni sawa barakomeye kabisa gahunda zo muhira ni sawa kabisa ego zinidoga kumure cyane je nagushimire wowe washoboye kutwiganira no mwanya wose waduhaye umwanya ukwiye tugushimire ego wari kumwe na Irebe Media Irebe FM ikinyamakuru cyanyu musanzwe mukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi kuri wezi3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com eka no kuri Radio Garden biganiro biracako bya Irebe FM 91 n'ibice bine no kuri YouTube Irebe Media mudasiba kudukurikirana muzuka mudukurikirana igihe cyose dushize kwiganiro ukaba the first mu kugira commentaire kugira the first mu kugira like na share tuzosubirayo no gutaha utibagira kugira subscribe bye bye.